Trace on the rap people this hype Better music na kila na tu Sunasema mi muhuni au tiara masigihumbi Mbekufata nk'abandi kanishaka ko tuba abashumi bigata gi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 g
me one day for me one day murasangira okay voilà nk'abavukana nta mukobwa murasangira umugabo mumusangira beri barashobora kubakunda okay nta bakobwa bari abakunda hama mwati gusa apeti uri muto ndamuguhewe sinzi ko ari histoire numvise sinzi ko ari aha ni histoire ivuga twumvise hariyo budaye ku muntu yaragambye ati haboy baramugwaniye ni kweli baramugwaniye mwikati bari yo haboy basangira bimeze gute ngo urujambo uvuze honyine n'uwo mukobwa mwosangira gute umukobwa gute okay mumuhurire ko mumukunde bazi oya je nibaza ko dafise amaguru amwe ni musoma gwa peut-être okay. Bakunzi wa Magic TV nizere ko meze neza kuri micro kundo Ange Misho ngo bibona hama nko mwabibonye ukuntu twinjiye so murabona ko ari kiganiro c'abaririmbyi c'abasani so ndahera kamere nga urameze neza fresh sana ndakubona mafuta sana asante sana yeah nashukuru sana mais en tout cas vraiment merci merci naje ndayigushimiye beri umeze neza umeze bien urakomeye cyarabona kwa kamwe Magic TV ni cyambere meruka nga dukorana na Bella voilà na Bella na keke umva je njyambere imagine oya urumva navyumvise bazi mu buzima ni mu bintu byose oya ubuzima ni ibintu byose na malevo uratangurira ku mukozi 1 ku mukozi 2 ubugeze kwa directrice quand même umukozi ari ivyo ngaho bose baba bari kuri level imwe forma félicitations ni kwa directrice uno musi Scott yanikanye ni Scott urabizira karibu sana basi asante sana Trezo urameze neza ndameze neza antuka vraiment je ndashimye kwicarana nawe ashaka mvuge yes nce niba ko tari sir madame yes madame ndagiye kwicarana nawe iteka no yanse kumbisira ngana shaka nga twegera okay anyway tubigire gute reka naco ikiganiro hagati cha tuguza so ikiganiro mwayoye ko ncatanguwe ni vibe ndasha ikibazo canje cambere Trezo na Rap Boy miyumviriye gute Beri Music kuko iyo muyihenda mugatora uwundi yari squata kwera ndabibabwiye ndashaka mumbwira ukuntu mwamwiyumviriye ngene bacha batwega ndabesh oya ni fresh ofete ga beat yarashoboye cyane gose warashima kugira tumuhitemo nuko tuzi yuko akaze yafite icyo ashoboye yafite n'icyo yokongereza mu gikorwa cyacu ofete tumaze kumva ijya beat na wundi muntu twiyumviriye direct tu linkinga Beri Music nawe rero akaba ari umushapu kwa kuboro ni TikTok antuka ndaramushimira kuri Mike numukozi sana pana wo munze mugabo w'umuziki yeso Beri ari abantu bubasike bavuga ngo umuntu ashaka indirimbo narondeye Double J na Beri Music wowe ubibifata gute jo utwo tuji twanyubuye umuntu ashaka kantu kameze neza ubu ni Beri na Double J bifata gute none ni cyambe ndasyumvise bon bimaze c'était compliment non c'était vraiment c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf attention vraiment faut me féliciter quand même l'imication igifaransa kiringana urumva en fait tuko dushaka kunja muri Congo ça tuko tunajaribu tunajua shafatisha muri Congo mu Burundi urumva tuko turakira voyage vraiment yani muri Congo mbe inzira ni yayo urumva ni hafi niho huguruye mugire champagne bati hasi birarigoye no Congo ngaho nyine wa Mubona mushoboye okay twagiye anyway nukuri merci ni shero mwana mubi Nivuze ngo mu Rwanda ngura tiko akiri muri Congo oya muri Congo bengi mipaka yagiruka mbwa ngaha sie naye mipaka hajya mu Rwanda ariko ni make Congo naho ni gatumba na mipaka ihari anyway mbanje gushima kwanza kubona watwakiriye kamera niteka kuri jewe niteka kuri twebwe ego so abasore babiri urazi ko igisagara ni bamwe mu barongoye igisagara ubu ukuyemwo maire de la ville
kari bagufungiye mu Okay. bona se bari grand kidogo. Okay. Bon anyway, nagiye gukorana nabo. Hama merci kuri compliment maye. Yeah. Mugabo sitwe dufata ama chorus gusa na Tapo J ni Bo benshi. ayaryoshe kwa. Okay. Kwari bivuze. Nabandi baza kubitubwira muri commentaire. Antuka amatwi yanje ntabesha. Amatwi yanje ntabesha. Safisa butamusana ya. Trezo, urabona ko twe tugenda gutya. Ndashaka kumbwire hari ukuntu mwatevye gusohora indi ndirimbo. Ariko urabona remix ukuntu yari yatwitse gushika n'isaha turacayumviriza. Habaye kugira mutebe mwarigeze mugira pressure sana kubera abantu kuno baguma babona yuko genre mwatevye canke muratinya kutaswata byari bimeze gute? Oh, ni byinshi Yeah. twabivuga byose ariko en general harimo ukwiyakira kwanza cyambere na mbere Yes. urazi uvuye ahantu hasi ukiduga hejuru Iyo anani Rero wa urumva ubuduze rimwe na rimwe so udafashe umwanya ngo wicare hasi utuze d'abord ibyo ubustaro banze ubituze mu mutwe ureke kuguma uca mu bantu bati mumbise je ndi naka yaririmbye yayindi umva harimo ukwiyakira kwanza cyambere na mbere uguswanya ama account yacu ndavuga nka Instagram Yeah. za YouTube izo za Spotify n'izindi ukaraba ukuntu uziswanya neza in a professional way ku buryo umuntu azoza akuraba mubye kuri umu artist agiye ku account yawe abone neza yuko wisuganije nk'umu artist ivyo navyo biri mu byadutwaye umwanya munini hama ikindi naco n'uburyo kweri uburyo n'uburyo buratugora sometimes urabona ubwira utange ikintu cyiza kiri kuri level wifuza ko gishika Anyway, gishika ndabisa akantu mvuga ko ngaho. Si shaka kuvuga. ndagukoze uvuze akantu k'uburyoshye byako Urumva ukoze ku mutima sindababwiye aba artiste 80% y'aba artiste bo bato bashasha canke batamaze batari hejuru y'imyaka 10 basi dufata. Aho ukoze ku mitima yawe abo sindabavugiye mvuga par experience. So nimba bariko baraturaba abakunzi b'imiziki yacu abakunzi b'umuziki ndundi en general abakunzi ba Trezor abakunzi ba Rapid Boy abakunzi ba Trezor na Rapid Boy abakunzi banje kamera so turakeneye cyane ikintu bita interera misi yose nama numva bavuga naciye na feelings misi yose nama numva bavuga ngo sinzi umu DJ last time twabivuganye misi yose nama bavuga ngo abarundi nabo ngo nta ngo abasani b'abarundi ngo rero lefu ngo wale ama performance ngo batagira ngo ntibarabimenyera vraiment so go bitabimenyera none uzompa 500,000 mu show cyangwa umuriyoni ncengira nko wagize 20,000 ntibikunda muga kwidandaza ni vyiza be kwidandaza se kuko ajya ashobora kuba ari mu boss azoguhiza 20,000 ko yakubonye n'ubundi turiko turagerageza mu buryo buke dufise kuko ndakubaze par exemple wewe kuva 2020 yinjiramo dukuremo 2020 mwaka uheze habaye shows ingahe zike cyane barana ziblota amezi ya kuri covid uyu mwaka shows zibaye ntiwo ziharura ngaha harimo bandi bake cyane ni bake urumva kubera ari nke bose ntibo bakwitse rero iyumvire rero umu artiste Trezor jewe uyu benshi nta bundi buzi bwa danger dufise sibyo iyumvire umu artiste toi media ni wowe uzokwimenya wiruke dépense amahera nturi buduge bis urazi induru zihari barabuza kwinjira bus none barabizi ariyo binduzi bis duriye gavyo cyo kuri kamera n'usho so hama ukuremo amatwa media tureke audio urayirishe si musi ya 150 iyo ni yabe chini yes clip yabe chini ya nyuma n'umuriyoni yaho ba wagerageje kukasa ibintu abeshe kabambeshe murankosora none gashaminushe nawa boss kuvuga nabi aba bamwe bataraduza kabei kameme yego natwe nta bintu byinshi turakora nta muziki myinshi turakora tuvuga ngo tuje gusaba amahera amwe n'abakunda nibyo ukunda ukurenga karimbi rero so nibaza ko dudu canke nyamashira hamwe nkuko Browdy yabigize by the way shout out kuri Browdy kuri iyo initiative kaba bakiri bato tu vois yandi hariho n'ayandi mashira hamwe ni menshi yo nga yaba bibinyobwa canke ibindi
azarorganiza ibintu bikaba nka 5 ku mwaka yeah uraba imiziki kuviramwe muri uri kuvuga ngo hari umuntu yambwiye ufite muko mukora ivyo mureha turiko dukora ku buryo bwacu ibyo tungana Ninaturenza ahubwo. Ninaturenze. Twene nako. Abo hanze ari mbere mutuko. nk'umuvyeyi ivyo umuntu aguterereye dufate 2000 okay abantu batandukanye baraguterera bo quand même hari abaterera savuga ko ari bose kandi kubashimira abantu baduterera muradufasha sana you know mugabo dukeneye benshi cyane kuko babe benshi nimba ushaka clip ijanye niyo kuko hariyo nk'indirimbo jewe mfise reka nivugire hariyo nk'indirimbo mfise nyinshi muri stock mvuga ati inye zimaze n'umwaka zatanze na zanjeri kuba recorded mugabo nkavuga ati inye standard ya clip yayo nkeneye nta buryo mfise bwo kuyikora so babandi ni tuza hariyo urumva nka bamwe muri entourage yiwacu bamaze kuvuga ati so rigenda ibintu kuri kumana akakuririra mugabo kwero wowe nawe ufise target ziwawe ni nkuko indirimbo ya Batrizo bari kubabwiye ati sohora duke Trace afise ngo acaja gusohora ibyabonye byose yabanje ararindira nkuko amubatitanza cyuva kugira nawe niyaza uvuga ati anyway dushaka abantu baduterera kugira ibintu bigende neza kuko nawe wavuze kwidandaza dushobora kwidandaza udashizemo igiceri nawe of course dukeneye nawe ahantu dukora icyo gice yego murabizi ko ari abaririmbyi beza naho bariko baravuga ku murazi ko ibibazo basanzwe babifise so gubashigikira kwa mbere baza ko reka tugende kwa rapi man mwese kwanzi ko muri batatu narindi kuri efi narabonye changement mwese kuri stage mereye kuri Beri Beri rya mbere mbonye aduze ari wenyene kandi akabiviva sana nubwo micro yamuhariye gato ako byari byabyo wari wambaye nk'umusani ubiriwe big up sana wari berewe vraiment en tout cas kwidandazwa ni bon hama rero nabo babiri namwe mwaratwitse sana kandi umenga yari live ya mbere mukoze yari ya kabiri abantu mumaze kubona baririmbye kujyayo bayifashe kujya genre wewe nka Rappi Boy wayifashe gute yabiga n'ibintu bidutera intege nakirenze ico ni intege gusa yatwereka ko dufise abantu baturi inyuma badushigikiye ibikorwa byacu byose turakora genre feeling nk'ige rero ndayigutuwe ndashaka kumenya iyo batakora remix mubonemo donc ba Philbert na bari ababire ba Birman Boy muri baze ko yari kuba ifise inguvu mu Burundi gutya nkizo ya ronse genre bon ivyo kwibaza but kubona tugize twaragize ya remix ni kubera yo original yabaye ijya power nyene yari ifise turabona yuko bikenewe ko twishikana ku rundi rugero donc bon ndibaza yuko niyo remix itasohoka ariko fopa tuko turarevume uko turariva tuko tuzana ibintu ko bitabaye remix yaraje to accept rero iyo vibe yazanye umva ko ndavyumvira mu ntego tuko Beri yaravuze ikintu cha Brarodi hama basohora liste yanyu genre mwese muri ko hari abantu bavuze amajambo ati nibajya babonye babatoye gute kubera ikibajya wowe nka Trace wimbonye kuri liste mubonye muri ko genre mwafashe gute bamwe bavuga ngo barafise abavugira indani biki nkuko Beri yaravuze nyene genre ati Brarodi uko byagenda donc waraja ko ukiyandikisha ugashira ko byose bisabwa account nimero amazina yose ayo ukoresha on stage nibiki ama les critiques cyangwa les criteria ni kiriki ni cyongereza by the way okay Englishman merci beaucoup twariganye cyangwa Rappi Boy twariganye cyane gose twagiye ha nakunda fatira umva ivyo bafa staff yabo yaravye ya Brarodi twumva ko atadutuze twumva ko twabonye Trace and Rappi Boy on the list Trasirinda kuni niteka ya ni kintu gikomeye cyane gose ni CV iri international yes irameze neza kuko ni kintu gikomeye cyane gose mu gihugu niyoreka kugishima okay Beri we rya kabiri ukoranye na Brarodi wavyakiriye gute umaze kubona ubaye mu batowe ijya mbere genre ubona ko mwajanye na ba Dramati bajya ba Birman Boy uriya nyene wo muri Birman Boy Double J once again bro sinakwibagiye ndakuba cyane mubonye Double J genre mutashe hamubukabona uri kuri liste y'abambere bakeneye wabifashe gute
ryari iteka kuri jewe ni step Yes. nka kumwe bambwira ngo mperuka ngaha nkorana na Bella No, kijya gihe hari kubera ari ibyo programme ndetse ko ibintu byataye. si muri way Nawe ukoranye na CEO. si muri way naho hobuko mugabo urabona twarakoranye mwese Yeah. umwe Yes, uratumaze twari gukora na mwese Oya. icyarimwe okay ni nkuko rero last time twaragiyeyo ndakurayo experience Yes. kanaka kiriya giheho nta na people zari zihari kugira tugire rya vibes n'iki kwera kiza ca covid hama rero urumva ubunye basuye kuntora rya kabiri Yes. yari iteka kuri jewe kuko rya ni stage umuntu wese nubwo umu artiste muto akiri mu jipo nubwo twebwe bato tararenza n'imyaka 3 Yeah. yoba yifuza kugira yerekane icyo ashoboye je nibaza rero ko abari hajya uretse utuntu duke technique urazi ivyuma ntibisezerana Yeah. birishima bigenda bitavuze Yeah. Oya ntacu urumva atari utwo gusa nyene navyo ibyo nibishika kenshi nibaza ko abari hajya ngira bashimye twarashimye vraiment byari bimeze naho umuntu adashimisha bose mugabo kameme naragerageje neza man ego ikindi gihe nzoshimisha n'abajya banzi tugende kwa rapi je ndatangazwa n'ubucuti buri hagati ego muravukana mugabo n'abantu bavukana beri nawe umfashe ngaha aba babire ibayita chemistry yigisani bacamera gutya bacashira ibyo kuvukana ku bandi ikibazo cankira hajya iyo ndiko ndababona muko murayaga kujya mba nibaza ababire barayaga ibintu birenze genre kwinjiranira ibintu bana nk'abakobwa nta mukobwa murasangira okay voilà nk'abavukana nta mukobwa murasangira umugabo mumusangira beri barashobora kubakunda okay nta bakobwa bari abakunda hama mwe ati gusa apeti uri muto ndamuguhebeye sinzi ko ari histoire numvise sinzi ko ari aha ni histoire ivuga twumvise hariyo budaye ku muntu yerekambye ati haboy baramugwaniye nuko baramugwaniye mwikati akabari haboy uyu nubundi haboy nawe nayobeye uwo muntu ariko arambwira ngo haboy baramugwaniye abakobwa ati canke ni rapi ngo yego ngo uyo nyine atego okay rapi hari umukobwa genre muri histoire numvise ni uko yangu y'umukobwa mbwa ni bon dushaka mutubwire era ngene barabana rero cyangwa umwana kabwa ntusari dawa hariya afete usanga cyo kumbiyo kitagira bazi umva niyo mavu wadutebeje ahubwo question nijya nyene umukobwa murabana mu mazi era ndiko dawa ushaka gukora interview dawa hariya kwa Scott nta mukobwa murasangira bimeze gute ngo rujambo uvuze honyene n'umukobwa mwosangira gute umukobwa gute okay mumuhuriye ko mumukunde bazi oya je nibaza ko dafise amaguru hamwe ni musoma gwa peut-être okay ikindi kintu oya birashika bro birashika beri ndi kintu kiri bizarre barakora urane mu mazimisi mukorana ama media tour ukavuga ati birengana bavukana kintu kiri bizarre babonye ko sha nta kintu ni nkuko wavuze gutera inkuru gucokozana yego nakiri bizarre shaba kiretse niba bigira binyegeza zo kibaje kiri bizarre ukuri ko kivuga maze ko kiri bizarre amafisi tuntu bavugana ari babiri ya inbox uranskibona inside ivyo ndibaza ni kawaida kuko dusaba tuvukana nivyo abavyeyi babafata gute genre babonye umufise vibes imwe ukuntu babifata gute era ngene barabana none icyo kibazo cyishure beri umuvyeyi abasanzwe kumenyereye abasanzwe kumenyereye abakuzi je nibaza yuko babimenyereye vibe ko babimenyereye urumva hajya kurabana umwe bari kasabura ubushe ngo mvuge Trezora umara tusi nidusimbire ku jambo cyari basinge tempo nibaza ko tubaza prestige ngo bagitire ikibazo ushaka uyakigira so murasa bumuvuka nabandi benshi komine ikomine ya jabe mungana gute muri banga turi witi ni kuvuga nabakinyi batanu ba basket na batatu ba remplaçant abana witi nimwe murimba mwenyene abana witi iri benshi n'abandi bararirimba birahura reka turangize taravyibagira ama ikintu shaka beri atubwira igihe azosohorera
undi muzigo kurya barabaye babiri so ntushobora kuducutu nshuti bwa duhaye ikintu kandi njyari oya deja no gukorana n'aba ari igikorwa urumva deja ndi mu bigikorwa ahubwo baravuga ati ci wawe wenyene nyene tuvyumva ko nkeneye beri gwenye en fait banagisohoye ubwo urumva nta uno wankeye embouteillage urumva urindire genre harasohotse indirimbo ya Rap Boy na Trezo hama nanje censhyiramwe ubu nyene basi dans 2 semaines dans 2 semaines 3 semaines top mugabo nuko nibaza ko gushika nko muri je crois sitamenya exactement kuko c'est collaboration nyinshi bari kubufasha burahari kuko twabonye hariyo imwe namaze kurangiza iri tayari deja byose na iri tayari urumva wowe nta bufasha nko bakeneye amafaranga ashaka kuyaguha abiri niko nta nyimbo nyingi yavuze like yavuze je ngo ubufasha bacamwe ati indirimbo ya mbere sasa watakulia pole pole ya emotion ya bavuze kibazo kino kudushigikira attention okay je niyumvira gusora indirimbo zitarenga zibiri uno mwaka kuko mfise collaboration nyinshi turi muri rero urumva ni nkuko nakarorero nka la nepas canke uno mwaka sinzi ko uno mwaka la nepas tebo je yari mu collaboration menshi yes iyo nkubu ashaja gusohora izindi ndirimbo zyo zitandatu ariko ama vague zimwe zikamigwa ugasanga we warushe no kuguma wumviriza umuntu kandi rero indirimbo imwe iraryoshe kwifatira akanya naho ko ukwezi ukayumva feedback canke Zenobino canke mutoyi wa ba DJ murabemera cyane mbega nibo bari mu gihugu cyo bonyene ama clip kuki mwamushizemo ha feedback yaje gukora ikimijya clip ari muri circulation yo muri ville kumbona bari benshi muri town kuki mwahise mujye niwe wenyine karasiriki uraba umuntu ari muri circulation nziza ukacumuha vibe ariko hariho nabandi tuzokoresha oya ndabaza muri bigi ko niyo tuko turavuga yagiye mwo gukora iki yari hafi yacu cyane gose ujya n'umuntu wiwacu voilà nizo batazi ni mukuru wacu mukuru wacu aratuzi gose so iyo ukeneye ikintu ahari abona ko agishoboye aribwira yuko ashobora guhaguruka muramaze ko baririmbye ubu mufata around town kuntu menga nibo ba DJ bonye duse mu gihugu oya hariho n'abandi yego kuko utamutiyumviriye abo bandi no ko ari mukuru wanyu canke iki yongeye iki muri rya clip nico kirimo first umusa ari mukuru wacu kandi ari hafi yacu kandi hariyo connection nani bagabwira abantu uko mwarose abazungu muri clip kandi mwabaye abambere mukoresheje umukobwa mwiza w'umuzungu attention c'est un truc de ouf Déjà toi monsieur on gagne pas ça le français c'est clair parce que pardon les fans bote bandanye urumva bajya bazungu ngo bakuye kwanza byagenze gute kugira amaro muzungu kazi mwiza nkujya cyo kintu giteye ubwoba kwanza muri rya clip ibindi byose ni byiza ego mugabo ujya muzungu kazi ukora ku muzungu mwiza nkujya byagenze bifashe gute yari ku gitsure hari waracunze ujya muzungu nabeshe aho yati faut pas toucher la balle yaraye gute reka tugire bijya banza wumvirize the script ngene meze muzungu muri make bamuzaniye ibisore bitatu okay mugayikundira wewe tuni Trezo Rap Boy Berry Music Chambia tu you have to choose uhitemwo umwe acagwa kuri je none why not okay yakuguye kurumva ntiyanaguhisemo oya aho kwa niyo turi batatu bazibindi turi batatu nkuko chavuga ati lui là c'est mieux c'est bon abangire bote down none ko kugitsure reka ndabashimire vraiment asante sana ndagiye gukorana namwe amama ndaye muduha ibintu nyene vya vibe ibyo twiyemeje dusubira kuririmba tuzogerageza cyane tubasezera ukunyene oya ahubwo rero nibaje kwiraho kuri YouTube baje kwiraho cuco ewa barabizi na promotion natani pane promotion ya bure amfuni riva tutakulipa sije yo vraiment irakosa kitu akantu gato kwiti muri icyo kintu yaracibagiye ewa namugire fu baineze 1 million vraiment 1 million habuze 20 views c'est quoi 20 views c'est quoi c'est uvu indirimbo zanyu zifise basiremwo agatege bashiremwo impwemo vraiment mukwize 1 million nashaka no gushima mbere yo kuheza shimire sana aba promoter
abafana Yego. Abafana kuri scene abafana Abafana ukibagira ko ari bamwe barafwa pase ya. bagenda kuri scene ukamengo uri Bakakuraba kubatera gutya. inkuru zo ubazanye Amakuru? no musi ugasanga vibe ndibaza la fois passé mwabibonye Yes. ya vibe vibe en plus ya live Yego, tu vois bro. atamenyere rero ndabashimira cyane abafana bongereza ingufu kuko nibo bonyene Yeah. ba mbere badufise bazotuma bijya byose twifuza none miliyoni ivaho abafana nyene hama n'igituma nguma ngaruka ku ba sponsor mu sponsor gutereye bakora ikintu ciza iyo miliyoni irashika nuko ikintu kibayabaye Yeah. miliyoni umva fake sana tu vois anyway nshimire n'aba promoter Yeah. Aba DJs tu. bijya bikorwa Yeah. bishikira abanyagihugu Yeah. shika ku ba DJ nabo Eh. bazumvisha ba bantu baba bariko rafata kamwe akantu Okay. kuko umuntu wafashe kamwe acaja mu yindi si ya irya si rero imupermeta kumva ko rapi yaririmbye nka Jackson Yes. merci kontrita Safi sana. Rapi. Twagiye na yeraje no gushima gusa na kirenze ico gushimira abantu bose kuma babandanye badusapotinga Yeah. twebwe na Jenna Trace hamwe na Berry Music nivuye kuri twebwe amezi ndwi tudasohoye igikorwa ntamezi Yego, menshi Fran. cyane kubona rero barasuye tuze ko kutwakira mutazosura kutuveteza. en tout cas vraiment cyo twarakibemereye twarakivuze igihe twasura umuziki ubu tugiye kubaha back to back ibintu byiza gusa yeah. Trey. yes avuze je mba mvuze Ehe. ya Nakubwiye ko bibaza ko ari amahasi. avuze mba mvuze mbere gusa ko nokongera ko nuko twoshimira Benny Customs burya no kudragia drazo ubudraza Nivyo rero nakubwira ko basangira kandi byinshi. asangiye gu rega there is no treasure without Asante, rap merci. people Okay. gushimira abantu bose abadufashe umugongo abafana our fan base vraiment mwubahwe muraba amateka cyane gose kuba umuntu wo mwihanganira amezi ndwi Yeah. akagaruka ukaca umwakirana igishika nyene kwa kundi Yes. nyene ukamushira on status hajya amasaha ngaho Mirongo inani. Yes. any big promotion sana shout out to everyone who did it we do the click mede boom boom Safi. Ndabashimire na jewe mwakoze cyane ku mwanya mwaduhaye. Hama gahunda nyandi nyene ni kuja kuri YouTube no kwa Beri hari ibikorwa birahari murindirire hajya. So ndababwira ko ndabakunda cyane. Merci beaucoup. Ciao ciao.